mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Iyi ni Indundi TV, ikiganiro n'impande y'Superstar, ikiganiro wamukurikirana ku munsi wa mbere isaha 2 iyo bitagoranye. N'amakuru yahe nakuzaniye uno munsi, gumana nanje. Reka duhere ku nkuru twababwiye mu ndwi iheruka muri Mande y'Superstar, tubabwira neza yuko vyoba bishoboka yuko Orege yoba yarekuwe, kuko twabonye video iriko irasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi. Habe namba sivyo, iryo video yashoboye kuyikora ubwa mbere agihamagarwa n'ubutungane arataha. Urazi ko mu nyuma vyaciye vyanka gose, ubu akaba abarizwa neza na neza mu mpimba. Ubu turiko turavugana ni hakiri abantu baguma babaza ibibazo, mbega yoba yarekuwe, vyoba vyagenze gute? Amakuru dufise nuko ni hakiri, kuko biranaboneka n'abaririmbyi bagenzi biwe yuko babandanya bariko baramushigikira mu biteramo bitandukanye. Uretse Kiriku yashoboye kwambara impuzu yerekana yuko ashaka yuko bashobora kurekura Orege akaba free. Ubu naho Wise, umuririmvyikazi musanzwe muriko murabona ibikorwa vyiwe, ni mushasha mugabo ivyo ariko arakora ni ibikorwa vyiza. Ni nayo mpamvu turiko turamumenya cane. Nawe nyene mu giteramo c'igenekerezo rya 6 ngaho umukinama cari categuwe na Black FM, nawe nyene yari yambaye umupira werekana yuko ashaka yuko Orege ashobora kurekurwa. Mbega muri bangahe uretse abandi bose baguma babivuga? Aho turavuga Steven Sogo yashoboye kutubwira ati niba murekure kuko yamaze kwiga vyinshi. Nawe uriko uradukurikirana, ni igiki ushobora kuvuga cyane cyane ku babijejwe bashaka kuvyumva? Ni igiki usabira Orege? Ntubona yuko igihe amazeyo hari vyinshi yoba yamaze kwiga? Hamwe bomureka yoza agakora ibikorwa ndetse akagira n'ico asigura mu vyo yashoboye kubona. Gira ico umbwiye ngaha muri commentaire. Tubandanye n'amakuru yacu. Naho nyene narimeje kubwira kuvyerekeye igiteramo. Ni igiteramo cari categuwe na Black FM, aho ubona yuko carimwo abastar batandukanye. Aho turavuga Lolilo, turavuga Fizo, turavuga Satbi, turavuga Estanishe, abaririmbyi batari bake, turavuga ba Mukombozi. Bose bari biteguye yuko bashobora kugira ico giteramo, bashobora kuboneka muri ico giteramo. Ni bimwe rero mu bintu dushobora gushima, kuko ngurazi ko abaririmbyi bagizwe n'ibiteramo kugira abone akoyoko atera imbere, nuko azaraboneka mu biteramo na nyene akaronka akanoti. Ivyo rero bibaye inyuma yaho vyari vyateguwe kandi n'iyindi radio Buja FM nayo nyene yari yabikoze gutyo nyene. Abaririmbyi batandukanye baraza bararirimba, ariko kandi ikintu dushobora kwibaza ni giki, ni kubera iki iyo habonetse igiteramo abantu babaye ari benshi, abaririmbyi bagahurira hamwe, hatabura ibintu vy'amakosa, hatabura ibintu bitagenda neza, na cyane cyane mu gihe cyo kuririmba, aho usanga umuririmbyi ashaka gushika kuri stage agashaka gutwara umwanya wose. Mbega wibaza yuko ari kubera abafana baba baje ari benshi? Kubera urazi yuko iyo abaririmbyi ari benshi n'abakunzi babo batandukanye baba bishikiye. Wowe wibaza yuko iyi ngendo ku kuntu abaririmbyi usanga hageze mu giteramo ugasanga umwe yagumye kuri stage ntashaka gutanga umwanya, aho ni mu gihe vyabaye ku muririmbyi Wiz Design. Naho nyene nuko ariko aravuga yuko amakosa ngo atari gwiwe, ngo yashitse kuri stage ngo sound imeze nabi, mugabo bamaze kuyikora neza ngo bace bashaka kandi ngo kumwaka micro hakiri kare. Mbega nawe wahashitse bibaza ko vyagenze gutyo, canke ni kuryoherwa n'abafana ukuntu bari baryohewe narirya hari muri komine yabo igihe bari mu kinama, ukabona nyene yuko abakunzi biwe bose baryohewe. Ivyo rero vyaciye birangira nabi, mugabo abaririmbyi batandukanye bari bamaze kuririmba. Ni mu gihe hari hasigaye Mukombozi, hari hasigaye Satbi kugira ashobore kuririmba. Ntivyakuze yuko igiteramo gishobora kubandanya. Habaye iki?
reka rero ndakubwire ibyabaye. Nuko umuririmbyi yashitse kuri stage araririmba, hageze yuko umu MC ashobora kumukura kuri stage aranka burundu, gushikaho bikunda rero ahamagare uwundi muririmbyi kugira basi yumve yuko yahamagaye uwundi kugira nawe aheze ave kuri stage. Habe namba ahubwo abakunzi biwe baciye baratera amabuye ku buryo igiteramo caciye kirangirira ngaho nyene. Ivyo bintu, iyo nyifato y'abakunzi b'umuziki bibaza uko bogenda bokwifata. Ahoho umuntu nimba umukunda, ukunda yuko woguma umubona canke n'abandi babaha akanya ibintu biryohe. Wowe umukunzi w'umuziki ushaka iterambere, urafise ikintu ushobora kutubwira ngaho. Gira ico utubwiye ngaha muri commentaire. Yes, tukiri aho nyene, Satubi nawe nyene arafise ivyo ashikiriza ku vyerekeye ico giteramo. Ku majambo yashoboye kwandika kuri Twitter yiwe, aravuga neza yuko ngo ivyo bintu Wiz Design ngo akoze ni ibintu yigeze gukora, ni ibintu Big Fizzo ngo yashoboye gukora muri concert y'aba diaspora, ngo ni ibintu Lolilo yigeze gukora, ngo rero ngo nitwikebuke ngo tureke gutyo. Mbega wibaza yuko Satubi wewe yari yagize iki muri ico giteramo nyene nakubwiye cyo cyateguwe na Buja FM? Satubi yarashitse kuri stage, agiheza kuririmba acabwira abakunzi biwe ngo duheze igiteramo. Aho nyene amacupa yaciye akubitwa, amabuye arakubitwa kuri stage, igiteramo kiba kirarangiye. Bisana rero n'ico kindi cari cabaye gerekerezo rya gatandatu ukwezi k'umunani nyene ngaho mu Kinama. Umva yuko igiteramo caciye kirangira. Ni bakuru baba bashaka kwereka batoyi canke ivyo bakuru bakoze bibi, si vyiza yuko batoyi babirabirako. Gira ico umbwiye nawe ngaha muri commentaire. Yes, tubandanye n'amakuru yacu. Nkuko rero tubandanye turiko turababwira, nukubandanya muriko murashigikira abaririmbyi na cane cane iyo bateguye ibiteramo, ariko ntitugende dutwayeyo induru. Tubone yuko ari ibintu vyiza kandi dutegerezwa gushigikira abaririmbyi bose. Igenekerezo rya 28 rero ngaho kuri Miki Mutima Lokomeze nawe nyene ngo niho azoba yibereye, ngo arabahamagarira ngo kugira mushobore kuryoherwana nawe. Ni Twenga na Mutima Show. Kuri edition ya mbere yarashoboye kuba, ngo ubu naho ngo ni edition igira kabiri. Azoba ari kumwe n'abakomedie bose. Abakomedie bose niho bazoba bishikiye. Uretse rero abo bakomedie, abaririmbyi rero n'abandi bazoza kumushigikira aho ngo Satubi azoba yibereye, Masterland, Mukombozi, Estanishe. Ni komedi hamwe n'umuziki. Rero uratwenga ukongera kandi ukaryoherwa n'umuziki. Ngaho kuri Miki igenekerezo rya 28 ukwezi n'ukumunani umwaka nyene. Numvire yuko ntashoboye kubikubwira, rero ngo ntusibe ngaho kuko wongereze imisi yo kubaho. Ngaho kwinjira ngo ni 10,000, VIP 20,000, VVIP 50,000, hama na table y'abantu bane ni 100,000, sponsor nayo ni 250. Rero ngo gerekerezo niryo nyene, gerekerezo rya 28. Mutima Lokomeze ariko arakubwira yuko aguhamagarira kuri ico giteramo, ntahengeshanya kandi kukwibutsa yuko utegerezwa kugenda gushigikira mugenzi wiwe. Nawe nyene ngo azoba ari muri ico giteramo, ariko asanzwe afise igiteramo ciwe. Ni Ikigingi igerekerezo rya 14, nawe iri giteramo ciwe azoca uwambaye, kuko ngo ukuntu bashigikirana, umwe azoba ari mu vyuyu, uwundi nawe azoca agenda mu vyuyu. Umva yuko ari bya rukundo hamwe bokorana hamwe n'abafana bakabegereza hamwe, baca bayaronkera hamwe. Nizere yuko ari ikintu ciza bakoze. Wowe nawe wibaza yuko gusiba ngaho ari ibintu byinshi uzohomba. Nizere yuko nawe uzokwishikira muri ico giteramo. Ego ni muri ya ntumbero rero yo kuzunguruka Uburundi bwose. Mukombozi murazi yuko igihe yari amaze imyaka 6 atari mu gihugu c'u Burundi, agarutse ico yihaye yavuze ati ngira ntangure kugendera abakunzi banje bose
bose aho basanzwe bari hagati mu gihugu. Rero yaciye atangurira mu ntara asanzwe avukamwo i Makamba, arateramisha abakunzi biwe, mu nyuma acaja mu Cibitoki ca Rugombo, mu nyuma i Nyanzarake, hama i Bujumbura kuri Nyabugete Beach. Ubu naho ngo abanyabubanza ngo murashikiriwe. Igenekerezo rya 12 ukwezi n'ukw'umunani ngo nzoba ari ngaho kuri Croix Rouge, ngaho kuri centre ngaho i Bubanza. Rero wazoba anabazaniye Mutima Lokomedie ngo ntimuze musibe. Ngo ahakurikira ngo ni hehe? Ngo azoza aratubwira ngo hageze intara ishikiriwe, ngo kuko ngo urutonde ngo ntiyogenda ngo aruvuga rwose, gusa ngo ico yiyemeje ni ukuza kubateramisha hose aho hagati mu ntara, bose ngo abashikire. Ico asaba ngo ni ukubandanya mumushigikira, ngo kuko amakontra amaze kuronka ubu abantu baguma bamwizera, ngo nuko babona yuko ibiteramo vyiwe nako mu kubandanya muriko muravyitaba, ni nayo mpamvu baca babona yuko bakoranye nawe ataguhomba. Dushigikira abaririmbyi bacu rero, na kare ngo ntitubivugishe umunwa gusa ko tubakunda, ahubwo nyene tubishire mu ngiro. Ego, turabakunda cyane. Ikiganiro ni Monday Superstars, reka tuciye tumera nyene nk'abarangiza ku nkuru yacu. Ni Timax twababwiye yuko yamaze gushika mu Burundi, ariko kandi ngaha kuri Inundi TV ntituraheza ngo tumurondere ngo agire ico atubwiye, ariko murazi yuko mutwemera ivyo tubabwiye muba mubona yuko ari ivyo, ndetse no ku mbuga ngurukana ubumenyi hari ahantu hatandukanye mumaze kumubona, ariko hari ikintu yateguye mugabo cari cibanga, ariko murazi yuko abamenyeshamakuru tuba twahishikiye canke tuba twamaze kuvuga, ndetse tukanabiraba ukuntu bimeze. Harejo rero igenekerezo ry'indwi ukwezi k'umunani, aho yariko arahimbaza imyaka 8 abanye n'umugore wiwe. Urazi ko nawe ari Martine, akaba uziko akunda kumwita Mama Mati. Rero bariko barahimbaza, bari batumiye abasare batari bake. Urazi ko Big Fizzo asanzwe ari mu muryango iwe, cane cane wa wanajeshi. Turavuga Lolilo niwe yari yishikiye, Shani Queen niwe yari yishikiye, bararyoherwa. Amajambo arahavugirwa, amajambo Big Fizzo yashoboye gusigira avuga ati jewe ndashima cyane aho ngeze n'umufasha wanje, ndasaba yuko dushobora no kumara imyaka 90 turi kumwe n'abafasha bacu turyoherwa. Aho yariko aravuga Lolilo, ariko aravuga Timax, ati bizoba bimeze neza. Burya ngo abasare ngo biragorana cyane kubana n'abagore, mugabo bo urabona yuko byashobotse, barabana nabo kandi imyaka itari mike. Lolilo yasigiye yuko Loliane bamaranye imyaka hafi ngo 12. Urumva yuko na Timax gushizemo ngo iyo myaka 8 babanye, ngo myaka 6 bari basanzwe babayeho gutyo. Urumva yuko ari imyaka myinshi, ufashe imyaka 8 gushirako imyaka 6, nuko bamaranye igihe kitari gito. Ndetse na Fizzo nawe nyene ngo nuko. Nivyo rero ariko birahavugirwa byo kwifurizanya isabukuru ryiza no kubandanya bariko bararyoherwana. Burya akantu twamenyeyeho nuko ngo ubusa irya ndirimbo tubagwize n'ubusa, ngo burya ngo Fizzo yayiririmbye kubera ngo yari yabonye yuko ngo mu muryango wiwe hari ukuntu bitariko biragenda neza, ngo ico ashima ngo nuko umugore we yaritahuye, abantu ngo baca babagwiza n'ubusa. Ngo irya ngo ni true story. Reka ndagushimire, ndakwifurize amagara meza, wowe udahengeshanya kudukurikirana. Ndakwibutsa yuko ari saha 2 iyo bitagoranye, ni muri Monday Superstars, ikiganiro cyane twaba tubazanira amakuru aba yabaye mu ndwi iheruka, canke ibyo bibiko birategurwa byose tubikubwira. Reka ndakwifurize amagara meza, nongera ndaguha ikaze ubandanye uriko uradukurikirana, ndetse n'abakunzi bawe ucubaha iyi link nyene babandanye bariko bararyoherwa. Gira sabone ukaba utarabigira. Ciao ciao.